Mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Uwo nanjye ndashima Imana kuba ndi hano. Nuko ko ari ikintu kidasanzwe ko tari ku ikanisa zikunda kuba hano. Naje uno munsi rero Imana igiriye neza kuhaba imbere byiza. Sinubahunda sinasha kuko sinateguye cyane kuba hano. Numvise bene data bazosengera hano, naje ndatifuza kuza kuraba ingene baraye kuko jewe ndahamenyereye cyane. Birashoboka ko batamenyereye, murabona ko hakanye, iyo baba nabo hakaba hashushe. Ndafise ijambo rero twosangira riri muri iki gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Turasomaho igice cya 5, tuza gusoma duhereye ku murongo wa 43. Matayo 5:43. Naravuga ngo ko twashitse urupapuro rw'icumi rw'isezerano rishya. Naravuga ngo mube agahore. Mwarumvise ko byavuzwe ngo mukunde bagenzi banyu, mwange abanzi banyu. Ariko jeho ndababwire, mukunde abanzi banyu, musabire ababahama. Ku murongo wa 47 havuga ngo nimwaramukanya n'inshuti zanyu gusa, abandi muzoba mubarushikiye. Abanyamahanga bo siko bagira. Mwebwe nimuwagahore nk'uko so wo mu ijuru aragahore. Yesu nashimwe. Ni ijambo ry'Imana numvise mu mutima gusangira, riduhamagarira twese hamwe kuba agahore. Ijambo ritubwira twese atanumwe avuyemo, kuko kuba agahore ni ikintu umuntu adashika ko ku munsi umwe. Ni intambuko itoroshe gushikako. Yesu yariko arigisha, si ukuvuga ko bari abantu ariho bacumba iby'Imana. Bari babizi, bari babigenderamo igihe kirekire, harimo mbere n'ababyigisha. Mugabo abarabye mu mitima asanga hari icyo bahajije, kuko hari ibyo bari barigishijwe bitari kubafasha kuba agahore. Hari imigenzo bari baratojwe itaborohereza, itotumye baba agahore imbere y'Imana, kuko inyigisho hariyo zidakijije zirica. Inyigisho zidakijije zirica. Iyo wigishijwe nabi urapfa. Mu bantu haba intambara, abantu bakisha abandi, kenshi biva ku nyigisho baba barahawe, zikabinjiramo, zikaba kamere yabo. Yesu rero avuga ati, jeho ndazi ko ari byo mwigishijwe. Mwigishijwe ngo umuntu akunde mugenzi we, ubwo umwansi agire gute amwange. Dore n'ibintu byagaze. Iryinyo rize rihogwe irindi ryinyo, ijisho rize rihogwe
ibyo barabyigishwa byari mu mico yabo. Mugabo Yesu arabwira ati jeho ndababwira abansi banyu mubakunde kandi mugire gute wasabire ababaha. Gusabira uri karaguhama si ikintu cyoroshe, gukunda umwasi wawe si ikintu cyoroshe. Hari igihe bitunanira kuko turafise kamere izo twavukanye amaraso, kandi abantu mumenga barakundana. Urazi nyene bitwararikana igihe habaye imanza, mugabo uzurane no mu gutumira abantu aho batumiye naragushika ku mutima, siko bimeze. Yego hariho n'abandi udashikira kandi utabanka, mugabo hariho iyo bakwidobeyemo burya ngo sinogutumira wa munsi naje ntiyafashe neza cyagihe hari icyo twapfuye. Ibyo n'ibibaho bwari yatangiye, ugasanga rero biratunaniye kuba gahoro. Ariko Yesu aravuga ngo mwebwe mbega nimwagenderanira n'inshuti zanyu gusa, mbega muzoba murushije k'abanzi. Abandi siko bameze, nabo barafise abagenzi. Mwe murabona abagogi kumwagogi n'abagenzi bamwe bisangirira agacupa, kandi ndabona nta muntu n'umwe yoba ari inzoga bajya basangira icupa, usanga ari abagenzi kuko bafise ibyo bahuriyeko. Ariko tweho abantu b'Imana duhamagariwe kuba agahore. Nibyo mwarihanye, murakora ibikorwa bitandukanye, bamwe no kwigisha turabigisha. Mugabo iri jambo ryo kuba gahore ni ijambo rigoye gushikama, ni intambwe itoroshe gutambuka mushike, kuko hari ibyo tubanza guheba. Birasaba ko dusa n'abihebye, umuntu arengera akarenganwa kugira ngo ashike ku iki agahore. Hari igihe umuntu areka no gukiragira ibyiwe bikagenda kugira ngo ashike ku iki agahore. Hari igihe umuntu arakengerwa, umugore akagukengera umugabo ugomba kuba agahore. Uraza kubangura ikofe, simbwiye abagore muze gukengera abagabo banyu, mugabo bishitse urabangura ikofe oya kuko ushaka iki agahore. Bandi gufasha abategetsi bo hajya kugira bagira ibibazo byinshi byotuma bataba gahore. Bashika muri ugasanga abandi ibintu basanzaje amazi bayasuka batategereza ko yasuka, ibintu bamenaguye. Mugabo ugomba kuba gahore, ukagaruka umutima ndihana. Bandi dufashe cyane muri no minsi biriko biratugora gushika kuri iri jambo kuba gahore. Bisigura kuba bera, kuko data wo mw'ijuru nawe ari mu bera. Tuvuga ngo turi abana b'Imana, mugabo umuntu atari gahore ntashobora gucika umwana w'Imana. Bandi dufashe cyane tuve muri za kamere zacu za kera, y'amaraso, bimwe twatozwa n'ababyeyi, kuko hari igihe umubyeyi agutoza ikintu kitari cyiza cyangwa ikintu kitari cyiza. Twebwe nakuze muhira bihane kuva kuri sokuru, muga sokuru akantu kamucamo gatozi yakunda kubura. Mwe mwaba mubona abantu baje kubura, yakunda kuburana amatongo. Abantu baburana rero hajya ayakantu kaba kabaciye
baciyemo abantu babona gutwara amahoro nuko haba hariho ibibazo akaza atubwira ati hajya abantu si beza, hajya ahantu sinze mbone muhaciye kandi aho tutavuga ari kwa mwene wabo abana b'iwabo abuzukuru ntitubaramutse. Twebwe bikatubabaza kuko twahurira ku mashure twana abagenzi twabona ko ataco dupfa. Murumva ko nawe mukristo aho kantu kari karamugiriye nabi. Kuba gahore rero nico ijambo ry'Imana ritugombako. Birashoboka kwaho ubaye bigoye, birashoboka kwaho ukorera bitakoroheye, birashoboka ko n'igihugu tubayemo byogorana kuba gahore, mugahamagare kuba gahore. Je twaba tugenda n'abashoferi, namwe umushoferi mukizi Imana imugiriye ubuntu ukamuha ingozi gushika i Bujumbura bagenda baramukubagura nabamwibuka bagenda no kubesha abo bakagira ngo abesha ubundi abujyanwa n'abakristo banje, abakristo dukorana hariya nkababwira ati murafise ibibazo kuko habaye aho ukorera aho ugendera aho niho hakwanduza. Kuko birashoboka ata kintu twohurirako mugabo ujye mu banyi wawe mbega mujye muhurirako, umugabo n'umugore bohura ibyo bahurirako, umwana n'ababyeyi biwe ntibahurira kuri byinshi, ariko naho bimeze gutyo naho ari ntabwo twumvise ngo mwebwe kuvuga twese tubagahore kuko data wo mw'ijuru n'abari aragahora. Bisaba ko dusa n'Imana kandi turi abantu badufashe. Pawulo yandikira Abanyefeso yabwiye ngo mwigane Imana nk'abana igira gute mukunda. Kwigana Imana mubaza ko ikintu cyoroshye. Imana yacu rero, Imana yacu nta n'inzira ifise ubwari abakristo bafite. Imana yacu icagura abantu ubwari abakristo bafise amacakubiri bishoboka bwabashaka kuba badahari mugabo bamaze kumva bitandukanye ibice, bamwe ngo turaba abandi turaba, aho n'uburaba gahore. Mana idufashe, Mana yacu irera, natwe duhamagariwe kubabera kugira ngo ducike abana bayo bwite, kugira ngo ducike abana bayo nezererwa, kugira ngo dukore ivyigomba n'ijuru tuzorijamwo uko twabaye gahore. Wandikiye Abaheburayo yavuze ngo mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bangana gute n'abantu bose, dushireko n'ukwezwa kuko umuntu atejeje ntazoraba umwami ntazoja mw'ijuru. N'iryo jambo kwezwa ni ukuba gahore. Umuntu akumva ati hari ibyo nasize ntasubira gusubiramo, hari ibyo nihanye ngomba gutera intambwe ninja iyo twahamagariwe kuja, twahamagariwe twese gutaha ijuru, mugabo tuzorishikamo nitwaba gahore. Ugasanga umuntu yarabitse umuntu mu mutima. Abarundi bari bafise n'imigani igoye, yakubwira ngo biki imbuto nanjye biki imbeba, tugendane zikura umwasi wanje, ibyo bikakubamo, ibyo bikakugendamo ubujyajya mu mutima. Abarundi bari mu bantu bafise ubujyajya. Umurundi aravuga ngo amahoro afise inkota yo kugira ngo igihugu cyose mukararana. Izindi sosiyete ari sosiyete zitameze gutyo
zigaragaza ibiri muri bo. Akwanga abwira ati ndakwanga, mugo Burundi bubwira ko akwanga biragoye. Nicyo gituma ibibazo by'abantu bagirana ibibazo bibasaba igihe kirekire kugira ngo bitore inyishu. Rero mwumvise bazi ko amasezerano yiyarusha anayazimwe n'abantu bamwe bo guhagararira abantu ntibigeze bumvikana. Muze musomanye amasezerano bavuze ngo turayasinye, mugabo hari ibyo tubangiriye ngo n'ubu ntibarabiganirako. Amareserve n'ubu ariyo ugiye muri icyo gitabo cy'amasezerano yiyarusha, haracyari amareserve azotererwa inyishu byaha. Ayo mareserve ni ka kantu gasigara umuntu ndaguhariye mugabo ntuzusubire, azoreka gusubiramo kuko tumeze none, ntuzusubire ndaguhariye, ejo nasubira kunyerera ko urasubire ntimubibonye, ugaca wibuka na byari bigaca bigwiza inzigo muri wewe, ugasanga imbere y'Imana woronekaye nturagahore. Ariko ijambo ry'Imana icyo rigomba igomba ngo twese tubiki agahore, kuko Imana twakurikiye, Imana tuvuga, Imana tubararira ni Imana yera, isaba ko tuba bera kuko twakurikiye Imana yera. Ni ijambo ry'Imana umuntu wese nakwisuzuma, mbega mu mutima ameze gute, ndashika kuri iyo ntambwe. Reka ni intambwe igoye, ntuza kwihana umunsi muciwe agahoro. Reka abantu urabona ko kwihana bagenda barahira mbere hagera inzoga ibamotera bagasubira kumva amategeko. Aho niyo bari abagahore, ni intambwe umuntu agenda aracako. N'uno munsi woba hari ingeso yakunaniye, wowe ukiri muri ya migenzo y'abasogokuruza, wowe ubwivise iby'Imana ikubona ko ari bibi, ndaguhamagarira gusenga wiciriye bugufi kugira ngo iguhindure uzushike ku bagahore, hanyuma uzotaha ijuru. Ni ijambo ry'Imana ryafashe umutima riduhamagarira kubabera kuba agahore, kuko twakurikiye Imana y'agahore, Imana itajihajije kugororoka, Imana itajihajije mu kwera. Natwe niko Imana igomba kutumera, kuko bitabaye bityo ijuru tuvuga twirwa turaririmba rizotugora gushikamo. Ariko twasenga iyo Mana nyene kuko yiduha muhemu wayo, nibagenda arakwereka iki cyagenze nabi. Igihe wavugana n'abana ntibyagororotse, igihe mwari kumwe n'umushinga nawe wawe hari ibyo wamubwiye n'ibindi wibikiye, ibyo birabaho. Muhemu agenda twigisha kuko bazodushikana kumenya ukuri kungana gute hose. Mana idufashe. Tugiye rero muri iyi minsi yacu ariko biratugora cyane, aho abantu bagenda ugatsitara kuri mugenzi we, aho abantu bagenda babwira ibyo bapfa. Mugabo ijambo ry'Imana ryoryo rigomba kutuha agahore, mwishengero mu bagahore no mu bakozi b'Imana tubagaye agahore, kuko iyo jambo twese ni ryacu nawe risiga. Kuko tutabaye agahore twobwira ubutumwa tukabuvuga ko twabigize. Bewe Bibiliya irayiga ariko siko abane bose atari wazi Bibiliya bonyene. Harigeze ngaga murimo hari ishengero rimwe ngahantu niwe ndavuga umuntu umwe yigeze kwitora jenda gashikamwe adusanga ahantu twari turi
aje tuganire kuri ibi bibiri kandi yarumvise ariko ashaka kuvuga amajambo yo gutitura ko ngaho barayasoma bakaca bayacurika twamukuweko n'abakatolika bajya bavuze ngo umuntu uza kumwumvaho kubera twarabasoda aciye yiruka ikiganiro kirahagarara. Turashobora kwigisha tutarabiki agahora umuntu yakuraba mu ngeso zawe agasanga nturahinduka. Urashobora kuririmba mugabo ugasanga mu ngeso zawe nturahinduka nturabagahore. Ijambo ry'Imana ico rigomba ni uko uno munsi uca bugufi, ni uko uno munsi wegera Imana mpindura no kuri ya ngeso imwe abanyegeza umugabo wawe, imwe abanyegeza umukenyezi wawe, imwe n'ababanyi batazi mugabo iri muri wewe ari ibyaha bibera mu vyumba birabaho ubw'Imana yagize ndabizi naho wagiye kubikorera kure Imana irabizi. Imana yacu ugomba ko tubagahore kuko ari Imana yera. Ni ijambo ry'Imana abaryumvise kandi muryakiriye Yesu n'abahezwe. Turagushimira Imana yacu, Imana yera, Imana igororotse, Imana igukunda twitwararika. Nicyo gituma uyu mwanya kuri uyu mugoroba wongeye kuturungikirira ijambo utubagahore kuko Data wo mu ijuru nawe aragahore, kuko twakurikiye Imana yera, twakurikiye Imana igororotse. Cyo gituma dusenze utugirire neza uduhindure umuntu wese umuhindure umwana wishimira. Nubwo turasengeye umukozi ari inyuma uramuhezagira uramukoresha ubuntu bwawe n'imbabazi biduhaze. Dusabye mu izina rya Yesu Kristo.